ivyizero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane ko biriko biravugwa mu gisoto ca politike be n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni mu gihe haraye hasohotse ingingo y'agacamugongo ikigega c'isi caraye gifatiye ingingo yo gusubiza inyuma ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari yari yemerewe leta y'u Burundi. Ivyo vyavuye ku ngingo yo kumanura agaciro k'ifaranga ry'u Burundi leta yanse gushira mu ngiro. Hariho bamwe mu Barundi ubumvirije wogira ngo bashimishijwe n'iyo ngingo kuko ku bwabo ngo ni igihano leta ironse. Ariko zimwe mu ngaruka zayo nuko iyo leta itaronse bene izo ngurane canke imfashanyo, amafaranga ikenera gukoresha iciyakura mu banyagihugu mu kuduza amakori menshi ashoboka, kandi abarundi basanzwe bugarijwe n'ubukene. Naho woba utari mu gihugu wibwira ko izo ngaruka zitogushikira iyo uri, gusa mu Burundi turafise abaryango benshi bakorwako n'iyo ngingo. Niyo mpamvu muri kano kanya ngaha nk'Umuhuza TV twagerageje kubaronderera amakuru atarayo kubaca intege ko buca dupfira rimwe, ahubwo turacengetera kugira tumenye iyo izi ngorane zizanana n'icokorwa hamwe n'abo vyega bushaka ko bihinduka. Gusa imbere ko tuza kubabwira ivy'iyi nkuru, tubanze tubabwire ko ino nkuru iza kugaruka ku bisata vyinshi bitandukanye vy'ubuzima buraba igihugu. Hakaba kandi n'andi makuru turiko turaronka avuga ko hamaze kwibonekeza abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania ndetse na Congo biyemeje kuzana igitoro mu Burundi, bagaha ibituro canke se amasitasiyo vyose biri mu ntara zegereye ivyo bihugu kugira intara zo hagati mu gihugu zice zoroherwa kunywesha muri izo zaronse. Kandi abo bagwizatunga ngo baremera ko bazoriha ikori risabwa, ngo ariko abategetsi baravyanse. Ibi navyo turaza kubigaruka ko tuze no kugaruka ku bindi vyinshi bivugwa mu gisata c'ubutunzi. Ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikane na dushikiriza usangiza no makuru bagenzanya aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umuhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Bivuye ku ngingo yafashwe ku munsi w'ejo, ingingo y'agacamugongo y'ikigega c'isi caraye gifashe yo gusubiza inyuma ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari yaragenewe leta y'u Burundi, hari bimwe mu vyo tumaze kumenya. Isoko ryacu ryatubwiye ko ingingo yarayifashwe na FM abategetsi bari bayiteze, kuko mu kuja gusinya arya amasezerano yo guhabwa ingurane haba harimo ingaruka zizokurikira mu gihe ubutashize mu ngiro ivyo usabwa. Mu ntango Perezida Evariste Ndayishimiye yarabanje arateguza abarundi babwira ko ibanki y'isi yose hamwe n'ico kigega mpuzamakungu bari bamutegetse ko yemera ivyo baryamana bahuje ibitsina kugira bamuhe amafaranga, ngo we yaciye avyanka, arico gituma badashobora kumuha amafaranga. Yashatse amafaranga niyasubira inyuma abarundi bazotahure ko yanse kwemera uwo muvumo, kuko bizwi ko abarundi benshi uwo muco batawerekwa. Bamwe bati ubwo n'ubwangushi. Kenshi iyo abategetsi bavugira mu binyamakuru ku mugaragaro biba ari ububeshi bwateguwe neza bwo guhwamika abanyagihugu, kuko bazi ko benshi batwagwa n'amarangamutima. Mu vy'ukuri leta ubwabo ngo nituma ifaranga ritakaza agaciro, kuko hari abategetsi benshi bagenda bagatora amafaranga mvamakungu mu banki nkuru y'igihugu BRB bizwa ko bagiye kweranguramwo ivyankenerwa hanze y'igihugu, ariko bagaca bajana ku isoko ryo kuvunja amahera ryo mu kinywabi. Muri ico gihe rero baca babuza amabanki gutanga ayo mafaranga mvamakungu ku banyagihugu bayakeneye, kugira bose baje kuyarondera muri rya soko ryo mu kinywabi bayabahe azimvye. Bobo abategetsi batora ku giciro ca BRB kiri hasi, bagaca baja kuyagurisha kuri rya soko ku giciro co hejuru. Umunyagihugu rero arinze agura rya faranga mvamakungu rizimvye, bisigura ko n'ivyo azozana bikuye hanze bizoba bizimvye. Iyo ibidandazwa bimwe bizimvye n'ibindi birakurikira, gutyo abanyagihugu tukisanga ubuzima bwazimvye. Burya nyinshi muri izo nzu zivunja amahera n'izabo bategetsi, abatemeye ko bakorana baca babomora. Ayo mafaranga mvamakungu rero FM canke banki y'isi yose bazana bakacisha mu banki nkuru y'igihugu BRB aca akoreshwa muri ubwo buryo. Nico gituma leta isabwa ko ivunjwa riri kuri ya masoko rihuzwa n'iryo muri BRB.
abategetsi baca bavyanka kuko za nyungu zabo ntazo bosubira kuronka. Aha twese rero tuca twumva ko leta ubwayo ariyo iriko iratuma ifaranga mvamakungu ritaboneka kuko ivyo bikorwa bihungabanya ayo mahera aribo babikora, nibo nyene badadaje kugira FM isubiza ayo mafaranga inyuma. Ica kabiri havugwa ko ikibazo c'igitoro cabaye akananira abahinga. Ihibambewe amakuru dufise avuga ko hariho abantu b'ibanga bazwi n'inzego z'igihugu basanzwe banyegeza igitoro bakaza barinyegurura gike gike. Ayo makuru avuga ko barya twumva birigwa barafatwa ko bakinyegeje bazira ko batazwi na systeme yene gutegura ivyo vya mbere. Amasoko yacu abandanya avuga ko zirya ngingo zo kuzana ubuhinga bwo kunywera ko igitoro bwazanywe kugira haronke igitora imiduga mike ikwije ivyangombwa, iyindi igumija kukinywa kuri magendo. Ati none mu bihe nk'ibi vy'ikena ry'igitoro niho hazanwa ubuhinga bushasha bwo kunywa igitoro. Harinze haba abakinyegeza ariko bakiguze wewe uca usubira kuzana ikindi vyihuse kuko amafaranga uba wayaronse ugasubira ukakigurisha neza. Bamwe bakinyegeza ntibaronka uko badandaza rwabo. Arya majambo yose umukuru w'igihugu aguma avuga ko hariho ibihangange bimwegereye biriko biratoba ubudandaji bw'igitoro n'ibindi bijanye n'ubutunzi bw'igihugu, ngo noguma amaso abanyagihugu kugira bibaze ko hari ico ariko arakora. Mugabo ngo nta munsi n'umwe arigera canke azigera bavuga kuko ni urukino rwa politike bazinanyemwo. Ngabo tubona bahagarikwa nababa bakoze ku gatwe kabo atari systeme yabatumye. Nkuko natanguye mbivuga hari amakuru turiko turaronka avuga ko hamaze kwibonekeza abagwizatunga bo mu gihugu ca Tanzania na Kongo biyemeje kuzana igitoro mu Burundi bagaha ibituro canke sitasiyo zose ziri mu ntara zegereye ivyo bihugu kugira ngo n'intara zo hagati mu gihugu zice zoroherwa kunywesha muri zo zaronse, kandi abo bagwizatunga baremeye ngo ko bazoriha ikori risabwa ariko abategetsi baravyanse. Hariho abarundi biyungunganije bamwe bashinga amashirahamwe mato mato agurira igitoro mu miduga ifise ibikono vy'igitoro bito bito, abandi bakizana mu mabido bakiguze ku bituro vyo mu gihugu ca Tanzania canke mu gihugu ca Kongo. Ariko bose barahagaritswe bambugwa ibikoresho n'umutahe. Ico gihe abarundi benshi barababajwe n'izo ngingo kubona igitoro ku bituro bitandukanye atakiriho, ariko hagize abakizanira bagaca bafatwa nk'abamenja. Uti ni gute rero umuntu yohungabanya ubutunzi kandi ariko agerageza kuzana ivyankenerwa vyabuze? Amakuru y'incambugongo kandi nanone twaronse akavuga ko abategetsi bo hejuru b'u Burundi boba barasavye abo muri Tanzania kudasubira kwemerera abarundi bahora baja kuzana igitoro muri Tanzania mu mabido. Ivyo bikaba vyatumye igitoro kica kiduga ku isoko y'amagendo aho gisanzwe kiboneka. Bivuze ko rero leta aho idashaka ko igitoro kiboneka ngo babigira babibona. Ingingo ya gatatu ikaba ari ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura. Uyu ni umusaraba uremereye abanyagisagara bikoreye, ababijejwe babigira nabo babibona. Benshi mu bazi umukuru w'igisagara ca Bujumbura General Jimmy Hatungimana bamuzi nk'intwari, umugabo atahura ingorane zabo arongoye bisunze ukuntu aho yarongoye hose ikibazo kivutse yagitorera umuti. Ariko ntibatahura ingene vyamunaniye gufata ingingo yo gusubira kurekura amatukutuku, amamoto n'amakinga ngo asubire kugira mu gisagara hagati kugira ngo aze gufasha mu kunguruza abantu. Amakuru dufise akavuga ko abamukurira bamubujije gufata iyo ngingo nubwo amaze kuyisaba inshuro nyinshi. Inkuru zikavuga ko hari umunsi General Gervas Nderakobuca umushikiranganji wa mbere bataziranda kugarika yari yavuze ko aza gusohora iyo ngingo kugira ngo abanyagisagara basubire boroherwe mu kwiyunguruza. Yari yabisabwe na bamwe mu nshuti ziwe bafise abana bigora kuja ku mashure. Ico gihe ngo ibibazo vyo mw'ishure vyakozwe nabi kubera abana bacererwa cane, ariko ngo bararindiriye iyo ngingo barabura. Bamwe yabishuye ko ico kibazo kimurengeye. Ica kane ni igitangaza kubona isukari ikoreshwa mu Burundi isigaye irangurwa hanze mu gihe igihugu cari gifise uruganda ruyihingura. Atatundi twigoro tubaye, umukuru w'igihugu yarindamuye afata ingingo yo guhagarika ishirahamwe Sosumo asigura ko ritagishoboye guhingura isukari kuko ivyuma vyose vyashaje. Gusaza ntibisigura gupfa kandi icapfuye kirakogwa. Amakuru dufise akavuga ko abamukurira muri systeme bamutegetse kugara Sosumo kugira isukari ive hanze izimvye. Ngiyi impamvu isukari yavuye ku mafaranga 3,500 isimbira ku mafaranga 8,000,
Susuma nayo irangurira hanze nk'abandi ikayitekera mu mifuko yayo gusa. Ishirahamwe Regideso rigihabwa umuyobozi mushasha nawe yaje atanga ivyizere ko hagiye guhinduka ibintu vyinshi, ariko gushika uyu munsi twamwa mwiyubakwa ry'ingomero n'imihango bidahera. Hari na bamwe mu rwaruka tuguma tubona hirya no hino mu gihugu baguma berekana ko bafise ubushobozi bwo guhingura umuyaga nkuba, ariko nta mutegetsi n'umwe araza kuraba izo ngabirano ngo bazishigikire, bose bifata nk'abatabibonye. Amashirahamwe kandi yo gutumatumanako nayo amakuru yose wogira ngo yarahomvye bivuye ku kuntu asigaye atanga serivisi zigoyagoya. Abarundi benshi barumiwe babonye ingene umukuru w'igihugu yamaramaye mu nama y'abakuru b'ibihugu yari kibera ku buhinga ngurukana bumenya, aho vyacikagurika. Benshi bakabona ko aca afata ingingo zikomeye kuri ayo mashirahamwe, ariko nta cabaye. Hariho inama yega ico gisata nk'uko amakuru adushikira bivuga, iheruka kuba hagufata ingingo abategetsi bari bahari wamengo bariko barasokoranya n'ayo mashirahamwe. Biboneka ko hariho abategetsi bayarekera akaguma akora nabi kandi nabo babibona. Amashirahamwe nka Orcom, Parsem n'ayandi tutibagiye abahinga mu vy'ubutunzi baramaze gutanga inzira nyinshi z'ivyokorwa kugira ngo ibibazo vy'ubutunzi bitorerwe umuti, ariko abategetsi womengo siho bari. Nubwo tutobibaza bize n'abanyagihugu bato bato barakubwira bimwe mu vyo babona vyokorwa kugira ngo ingorane zimwe zive mu nzira. Mu bihe nk'ibi rero leta yaciye igabanya amafaranga ikoresha, ahubwo iguma yongeza uburyo ikoresha uko umwaka utashe, iyakuye ku makori ica yongereza. Kubw'amasoko yacu ngo systeme irongoye igihugu ni kabigira kabizi karya imboga karitse. Hari inkuru zivuga ko hari urukino rwa politike rwo kwerekana ubugabo hagati y'iyo systeme itegura igategeka ibiba, hamwe na bamwe mu banyepolitike batavuga rumwe nayo bakaba babitangaza. Abanyepolitike batavuga rumwe n'iyo systeme ngo baba babwiye amakungu ko CNDD-FDD isigaje ikiringo gito igatembagara, kandi ko bazoyitsindira mu matora ngo barijeje abanywanyi babo hirya no hino mu gihugu ko bagiye kubatabara mu ngorane barimwo. Ivyo twarabibonye aho benshi mu Barundi bari inyuma y'abo banyepolitike bari bizeye ko bagiye gutabagwa, ariko inkokora zikaba zacitse babonye za ndongozi zabo zitemerewe kuja mu matora. Amakuru ahari akavuga ko muyo tumaze imisi tubasangiza, akavuga ko abo bagabo barongoye systeme bababajwe n'imvugo ya bamwe mu banyepolitike bavuga ko bashobora gukiza igihugu bwabo bonyene badakoranye n'uwari we wese yigeze kuba muri CNDD-FDD naho yoba ari intungane. Nabo rero abo bo muri systeme bavuze ko niba abo banyepolitike bavuga ko bashoboye vy'ukuri hari ico bashoboye, ngo nibahaguruke batabara abanywanyi niba izo nguvu bazifise koko. Muri iyo systeme akavuga ko mu gihe umugambwe wa CNDD-FDD ugifiswe n'abagabo bavuga ari kijana, nta wundi n'umwe ashobora kugira ico akoze ku buzima bw'igihugu kiretse ubwabo babishatse. Bikavuga ko igituma ibisata vyinshi vya leta vyahawe abasirikare ari ukubera muri systeme bashatse ko bazokurikiza amategeko uko atanzwe. Twisunze aya makuru rero biboneka ko abarundi ngo turiko turapfindanirwa ko nka za mpuzu ngo za Yezu Kristu tuzira bapfa ubuhangange canke ubugabo. Umuti ntiwari kure, nuko bene ububasha batarashaka guhindura ibintu nk'uko amasoko yacu abidushikiriza. Ngivyo rero vyinshi mu ngorane zihanze abarundi muri iki gihe ivyo bariko barahura navyo. Ibi vyose tukaba tubizanye kubera ya ngingo mbi cane y'incamugongo yafashwe, aho ikigega c'isi cose caraye gifashe ingingo yo gusubiza inyuma ingurane y'imiliyoni 200 z'amadolari yari yemereye leta y'u Burundi. Bikaba vyaravuye ku ngingo yo kumanura agaciro k'ifaranga ry'u Burundi leta yanse gushira mu ngiro. Aha twagarutse ku bintu vyinshi, aho twagarutse ku ibura ry'igitoro ngaha mu gisagara mu gihugu cose, kwiyunguruza vyabaye akananira abahinga mu gisagara ca Bujumbura, isukari yabaye ndase mu gihugu cose, tutibagiye kandi ibindi vyinshi bitandukanye harimwo ifumbire y'ikizungu n'ibindi vyinshi bitandukanye bikenerwa n'abanyagihugu, gusa ngo indongozi z'igihugu zo zikaba zaratereye hagati mu ryinyo mu gutunganiza abanyagihugu bapfa ubugabo canke se ijambo muri systeme.
ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikabona dushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yoba mu gisata cya politike agateka kaze na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye no Mpuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose amakuru yacu yo arabandanya.